Reka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbondesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezweko kuri uno wa mbere igenekerezo ya gatanu kwezi n'ukwa gatandatu y'umwaka w'ibihumbi 2023. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane mu gisata cha politike. N'amakuru tugiye kugaruka ku mushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca hamwe kandi n'abasigwa bo wahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara. Aya n'amakuru arimwo vyinshi muraza kumviriza. Igitumye tuyababwira nuko ngo umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yoba amaze amezi abiri yarongereje iterabwoba ku basigwa buyu yahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara, uyu amaze imyaka irenga 3 apfuye. Ngo rero bimwe mu vyo yasize harimwo inzu irabana niyo umushikiranganje wa mbere muri quartier Mutanga Sud iri muri zone Rohero yo muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Kuva rero habaye umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ngo yaravugeye cyane abo babanyi biwe. Ni vyinshi muraza kumva murano makuru ingene umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yashatse kugura ino nzu bakamuca imiliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi, ariko we akabariha imiliyaridi 2 bakazanka. Ari nabwo yatanguye ibi vy'iterabwoba kuko n'abapolisi bamucungera ngo yoba yaratanguye kubashira muri iryo tongo. Nako kandi abandi baguzi bariko bashaka kugura iryo tongo bose nabo bagize ubwoba. Turaza kandi kubabwira inyinyurana ingene ryatanguye hagati yabo basigwa ba umuhisi Mohamed Rukara ndetse n'intumwa y'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca, ndetse n'ingene ibiti vyose vyicirwa atakirinze gusabwa muri urwo rupangu. Nivyo tuza kugaruka ko murano makuru kuri no dossier ntuze gucikwa. Mwahekaze aho woba uherereye hose, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Mwahekaze murano makuru. Ino nkuru mu ntango zayo bagize bati umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yoba agira yihagire inzu yo wahoze ari umuhuza w'abarundi. Ikikaba cari ikibazo nkuko nari mejeje kubibabwira mu mfunyafunyo. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ngo yoba amaze amezi arenga 2 yarongereje iterabwoba ku basigwa bo wahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara. Uyo hamaze imyaka irenga 3 apfuye. Bimwe mu vyo yasize rero harimwo inzu irabana niyo umushikiranganje wa mbere muri quartier Mutanga Sud iri muri zone Rohero yo muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Ngo rero kuva Gervas Ndirakobuca abaye umushikiranganje wa mbere ngo yaravogereye cyane abo babanyi biwe nkuko tubikesha ibiro vy'itororokanirizo ry'amakuru Romanda. Kontineri sigaye iraramwa abapolisi bacungera Gervas Ndirakobuca. Umushikiranganje wa mbere weshize mu kibanza kiri hagati y'ibarabara n'inzu y'umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara Kalfani. Iyo kontineri irinjira no mu rupangu rw'abasigwa bo yahoze ari umuhuza w'abarundi. Mu kuyihashira babanje kubomora uruhande rumwe rw'uruzitiro rugizwe n'isima bita beton mu gifaransa. Iyo kontineri ifatanye n'igikoni abapolisi batekeramwo imfungurwa, naco nyene ngo cubaswe habanje kubomorwa uruzitiro rw'urwo rupangu rw'umuryango wa Mohamed Rukara. Ikindi cyashizwe muri ico kibanza inyuma yaho umutekano wa Gervas Ndirakobuca wongerejwe ashikiriye amabanga y'umushikiranganje wa mbere ngo nakazu k'imbwa gafise ivyumba 3 karimwo imbwa nini 3. Imbwa yose rero ngiri mu cyumba cayo muri ako kazu kagizwe n'ivyuma bimeze nka grillage, bisigura ko uwaciye azibona. Umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara umaze kumenya ko Gervas Ndirakobuca ariko arabomora urwo rupangu rusanzwe rubamwo abakozi gusa, yongera yubaka ivyo ashatse atawagishije inama, ngo baciye barushira ku isoko. Amakuru itororokanirizo ry'amakuru Romanda yarotse ngo nuko abarangura urwo rupangu basaba imiliyaridi 4.
Ikindi kandi kirabana n'ingene abaguzi baba bashaka kugura urwo rupangu batinya izo mpangu zibiri, urw'umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara rusanzwe ruri kuri Avenue de la Dynastie n'urw'umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca ngo zigabuwe n'ibarabara ry'ikaburimbo. Abaje kuharaba bose ngo bahagure barahatinye bamaze kubona ibitari bike harimwo abo bapolisi, ibariyeri hakurya, izo mbwa hamwe n'ivyo umushikiranganji wa mbere yahubatse abavogereye. Abandi bipfuza kuhagura bagatanga amafaranga make. Umwe muri bo yatangaje ati arya nari natanze mbona yarakwiye kuko n'ubundi mbona kwari ukwiroha. Umushikiranganji wa mbere ngo yahavuye amenye ko hariko haragurishwa, aca atuma intumwa zibwira abajejwe kuhagurisha ko ashobora gutanga imiriyaridi zibiri ngo mugabo ayo barayanka. Nuko inyinyurana riba riratanguye. Abajejwe kugurisha urupangu rw'umuhisi Mohamed Rukara ngo babwiye intumwa y'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ko imiriyaridi zine arico giciro ca nyuma, ko badashobora kwakira make kurayo. Ngo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika rero ngo aciye babwira ko azobereka ivyo ashoboye kuko banse kwakira ayo mafaranga. Gervais Ndirakobuca ngo yaciye ategeka ko muri urwo rupangu ibiti vyose vyicirwa atakirinze gusabwa. Araheze indwi irenga abakozi bazanywe n'umushikiranganji wa mbere bicira ibiti vy'ivyamwa bitandukanye biri mu rupangu rw'abasigwa ba Mohamed Rukara, harimwo imyembe, indimu, amavoka n'imicungwe. Gervais Ndirakobuca ngo yabasiguye ko ivyo biti bizana imibu imurira abapolisi. Gushika ku wa gatanu w'indwi iheze ico gikorwa catanguye mu gatondo ko ku munsi wa kane w'indwi iheze nticari bwahere kuko ivyo biti vyari vyinshi muri urwo rupangu rupima are zirenga 8 rusigwa n'uwahoze ari umuhuza w'Abarundi Mohamed Rukara yapfuye mu mpera za Munyonyo mu mwaka w'2019. Ibiro vy'itorokanizo ry'amakuru Romanda bimaze kumenya vyinshi kuri iyo nkuru, barondeye incuro nyinshi umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, ariko ntiyitavye telefone ingendanwa. Ngivyo rero ivyo tuba tubabwiye kuri iyi nzu, kuri urupangu rwahoze ari umuhuza w'Abarundi Mohamed Rukara. Bivuga ko ngo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba amaze amezi arenga 2 yarongereje iterabwoba ku basigwa b'uwahoze ari uyu muhuza w'Abarundi Mohamed Rukara. Naho kandi twabwiye ivya miliyaridi zibiri Gervais Ndirakobuca yashatse kwishura, ariko kuko abariko baragurisha urwo rupangu bashakamwo imiriyaridi zine bitakunze, ari navyo ngo vyongerereje uburakari cane umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire yuko mu ntara ya Cibitoke umugabo w'imyaka ishika 50 yatowe yaciwe umutwe i Buganda. Ikiziga c'umugabo w'imyaka iri hagati ya 50 na 60 caratowe n'abarimyi kw'ibarabara rya kane rya zone Gasenyi muri komine Buganda. Ni mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ku kilometero hafi kimwe uvuye ku ruzi Rusizi, uruzi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Umusaniri w'iyo komine aremeza nawe ayo makuru, akavuga ko kandi Nyamirama biziri ku kivi kugira ngo hamenyekane uko uwo mugabo yishwe. Ico kiziga cabonywe ubwa mbere n'abarimyi hafi isaha 11 z'umuhingamo kurya kane, ni ku birometero bishika 50 uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abanyagihugu rero ngo ico kiziga ni c'umuntu waho muri ako gace. Ati ni Serugo hasize abana 5 yari yazinduye ava muhira aja kuraba umurima wiwe wa pasteke uri ku kilometero kidashika kimwe uvuye ku ruzi Rusizi hafi y'urubibe. Umuryango we kandi ngo warandiriye ko agaruka urabura, niko vyashikirijwe n'ababanyi b'umuhisi. Ku mugoroba rero ngo niho ababanyi batabaza uwo muryango inyuma yo kubona ikiziga c'umuntu w'umugabo hafi y'uruzi Rusizi. Ku bw'isoko ryegereye igipolisi Buganda, uwo muntu yoba yishwe n'abadandaza b'amagendo bari bakuye ibidandazwa vya magendo muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ati baba bagomvye kuzimanganya amakanda yose inyuma yo kubohwa.
yo kubonwa murantunge. Umuryango w'umuhisi kandi nawo ukaba usaba amatohoza yimbitse kugira ngo abamwishe bamenyekane, hanamenyekane imvo zatumye acibwa umutwe. Umusaneri wa komine Pamfila Hakizimana nawe aremeza ayo makuru atomora ko igipolisi cy'Inyamirama bicuguruye amatohoza kandi ko bibiri mu bikekwa bamaze guhagarikwa. Ico kiziga kiri mu buraruko bw'ibitaro n'uburuhukiro bw'ibitaro vya Cibitoke mu kurindira ko avubwa. Ndagukengurukiye rero tubanye muri ano makuru aragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo toja ushikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Na vyinshi mu makuru tubafitiye kuri uno munsi ntuze gucikwa. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.